waba uri kuritemberera imvura igutsurprenye kigakubita igendra umuntu twabona kuri katedrale kuko yari yaremeye kubatizwa akabana natwe aba yakiye ibyo bintu twarabikosoye. Moi je suis l'ingénieur yubatse hariya. Alors comédien twababwira ukuntu igoye kuko deja abantu ukuntu bayibona ubu quand même turafise Kigingi yaduserukiyeho ngo kineye kuja hanze ngo nka Kigingi. Come on, Kigingi a travaillé 10 ans tidatanguye. Abantu ubu baza kubona amafoto bon barazi ko je quand même ndigafira mari tumuntu yantrepreneur utuntu twinshi gati hajya arabonye akantu ugarashaka kugenda kwa gusa bon babona ko gufata micro ari kuronka akantu bon karihe shiraga panenga basi comme ça nze kutikuri. Alors je namavuga ngo nta kazi na kame koroshe business yose iragoye. Donc tu vois, moi je namakompara business nk'umugore yibungenze. Ivyo ndabivuga ko David nari bungenze. Igihe rero ibintu byo kwibungenga uragira amafaze les mamans bari ngaha tuza amaboko abamama n'aba papa. Donc c'est entre nous on se comprend. Alors une dame yibungenze c'est bon uzosanga agiye kubona nk'ifoto yiwe avuga ngo iki cyo ni kintu sheri ni wewe niyimenya. Donc umuntu wa mbere umenga n'umwanya wo kukwihora ni mama wawe abari ngaha twega ngo waruzi niba teshaka nafyaye mama none nimba ushaka amapete genda ubwire papa uru n'urukundo uri kuranyereka. Moi je sens quand ko kukuzomera you waruzi you agacasubira akaze rero kandi kababaza akagwi k'abantu ku mugoroba baca batwara papa bebe ku mukanda. Bon je ndafise ikibazo bamukandiki yagize munyishu aba papa muriga yagize iki yagize bamukanda. Bon okay jewe n'umugabo wanje quand même twarikiza abasirimu umunsi nibaruka turasaba docteur aze kwa assistant accouchement. Alors mon mari il est super lent à dire hariya moi je suis sa moitié oui babizi barabizi. Donc hageze kuri le moment adéquat donc tu vois l'accouchement nyene ya vrai bikomeye twumvise muri salle kintu kiguye ni kiki kuraba turamuhura dusanga yaravye hasi asoma mala libari jeti okay bagiye kumukanda gakomoko ko yaratambuje bagiye kumukandiki. Bon nari vile bon les hommes quand même jinga ndo bakastuce suko twanka kumukanda mugabo dusigira kantu zamucumba mudusigira kantu aha munsi tugobeke utumuzora utumwe ashushu madame urabona hamucumba arashusha n'imyigire isa yose atahira même le matin naho murabitsi bimwe by'abapapa abapapa imana ibaheze baraza umugore yibarutse bakugiriye césarienne ou pas ils s'en foutent bakaza le matin barayibara bakanda nta kantu bagusikiye ufise inzigo akaza no matin shushu no nibiki yararira umwana wa mbere nabtumenyere yararira nibiki rogya amashisheti nisenge yanje ça bon yo wari usikia kantu no koroka kizimbabwe naore yanje buke shushu bere kuja ku bitaro nazikurikiya voilà mais là tu nous provoques uri kuna provoque ni provocation. Bon mugabe ivyo byose turavyidoga tugasubirayo haranyerera mugaharamera tuguma dusubira haranyerera hakamera. Ivyo bintu je vyamavyantangaje kubera ko hejuru kwidoga ivyo narasubiyeyo hama n'ubundi je projette jusqu'à ce que ngira nko ku mufuko hanyibukije ati hewe bite none. Alors ubu tuje guheraheza iyi semaine j'ai tout participé muri semaine mondiale de l'entrepreneuriat
twararonse panel y'abadiaspora. Oui, madame elle est là. Baguma tugira ukuntu Burundi ari bwiza, ukuntu on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, tout est ici. Bon, ivyo turavyumva, igihugu cacu ni igihugu c'amata n'ubuki, mais hari akantu tudahurizako. C'est quoi ça, iwiye? Ou bien akantu baje bazanye, bon, ou bien uwambaye igihete ntamenya ko kiziki cera. Sinzi ko twogikura tukagishiraho cyane tukagenda cyane sinzi ko natwe dukeneye kuja mu ndege tukarabira ngaha tuti gahugu gatoya gahugu kanini tukaza natwe dufite ivyo vyiyumviro kuko misi yose umuntu azabivuga n'uwaciyeyo. Bon, nimutubwire ukuntu ducayo kuko nabonye biyumvisha kugenda c'est difficile kuronka visa n'umutahe banahaye si ukuvyifuza gusa ni no kubishobora. Bon, pour moi, quand même, sinon vous avez tenté la rimwe. J'ai tenté Ouganda, non, pas la Serbie, non. Moi j'ai tenté Green Card. Green Card, comment? Un passeport. Bon, il n'y aura pas de passeport cette année. Comme je roche. 7,000 nye. Ok, 7,000, tufise abana babiri n'umugabo tugize 42,000. Tukana mupanga ndakemera ndasubira ndiyiriza ndatitiriza byose ndabwira. Hama les résultats zigiye kuza ndavyibuka neza za Jaliland. Hama samedi ndahamagara umushinga ntayo wanje. Mugabo mwiza umugambi wose no kushira imbere y'Imana ngo shadufate muri kanguka dusinge. Umugabo wanje kwerazi yuko jewe aranzi neza turi kumwe depuis 11 ans aranzi neza ivyo bintu suko nari shaka kugenda cyane mugara bizi neza à l'intérieur de moi que je suis cette femme qui est là je daki America qui est straight bashani mugire tombora basha birakunda uko guforsa n'igisabisho kwa kugira ngo après nzingangurire je me la joue douce. Moi jewe basha naragiye straight nca kuri aeroport ngaruka kuri aeroport je nka bintu byo kwitanga. Bon, Imana iramenya ce genre de choses ziba ziri à l'intérieur de nous. Green card sinaronse. Hama après je kuronka résultat narigize nyene umumama nkuru nyaravyakiriye guma ngaho nyene nguma niteresha inkuru nkita kuri statut bagenzi banje barabizi nakwise ko inkuru nyinshi kuri statut. Après numva gasonga gahera ngaho karatunga gushika numva ijisho ntiribona ririkanura. Et puis ndagenda kuryama nyene ndumva ko aragashavu kabaye karekare kubona nabuze. Ndagenda ndyamye nonaza numva karirimbo kabasokuru guma nibuka ako karirimbo. Aujourd'hui nzi ngo hariho DJ tuga tukaririmba ubwo je vais le faire. Bon, je suis pas Natacha donc moi je suis comédienne mais je vais essayer d'imiter akaririmbo kavuga ngo mananje afsijye ntunanigwe inumufashe rirakoga ubuzima sokufina akagumye mananje bagumako naurya mananje katamugoye ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mananje birakuye ntaciza n'abacu ntaciza. Merci, c'est tout pour moi, c'est le temps. Merci beaucoup, madame Jacques, de madame Irakoze.